nuko ngo nababwiye rero kuri micro muri kumwe nande muri kumwe na jewe Kiki Makwinto ariko sidi je nyene ndi kumwe na bagenzanje kuri micro ya kabiri nakire mugenzanje hano Alonso ndakwakira ndetse nagwandi ikaze nuko ndakwakinda ndakuramutse nanje Kiki urakoze cyane gose urakoze kuri no kazi umpaye nirindi teka gusubira kubana nawe ndetse nabagenzi bacu hano ariko kandi n'abakunzi bacu benshi cyane gose bari ahagiye hatandukanye ha mu gisagara ca Bujumbura amakartie atandukanye ari muri amakomine agera kuri 3 y'iki gisagara abari hirya no hino mu byungararo y'iki gisagara mu misozi hanamiye kino gisagara hirya no hino hagati mu gihugu hari Igitega bariko baradukurikirana baciye kuri antenne y'Igitega nizere ko bariko baragira vyiza bari hariya anyeza makati agiye atandukanye yo mu gisagara ca Gitega ni menshi cyane gose za Magarama za Nyamugari za Musinzira za Nyabiharage hariya za Karera ya mbere ya kabiri hariya anye ku rutonde ni benshi ndetse n'abandi bagiye batandukanye ku masanganzira amakomine aho dushika hano nasamiriza zishika agize intara ya Gitega intara ziye zitandukanye zegire hariya anye hagati mu gihugu dushika bose tubaha ikaze bariko baradukurika ku rubuga rwa YouTube nabo nyene ni benshi cyane gose abari hirya no hino kwisi aho dushika turafise abagenzi bacu hariya anye mu Bwongereza bama batwe reka yuko baba bari kumwe natwe mu biganiro byacu by'inkino bose rero bumve yuko tubafise ku mutima kandi tubahaye ikaze ku yindi curo hano mu kiganiro cyacu B-Sport. Uyo rero akaba ari Alonso abahaye ikaze kurundi ruhande ndi kumwe na Dorcas Germain ndakuramutsa ndetse ndakwakira. Asante sana Christophe ndakuramutse nawe kuri no kazi umpaye ndamutse na mugenzi wacu Alonso meze neza ndabibona bisanamu ndakubona mu maso nizere ko no mu mutima n'indane ari sawa ku munsi w'ejo twari turi kumwe tubona akaryo ko guhikaze abakuzi bacu benshi bari ko ratwumviriza hirya no hino turabizi wabivuze neza ko turi live no mu Gitega turamutse abakunzi b'ibiganiro by'inkino na cyane ngaho mu ntara muri capitale politique tuzo kubana muri kino kiganiro cha B-Sport amasaha 3 atacho tuvuga atakindi tuvuga taraya makuru y'inkino ariko kandi ndamutsa na Novansi mugenzi wacu nawe yamayaje ngaha kudufasha nuko rero je nta kindi nokora atari kwifuriza ibihe byiza bariko batwumviriza imisuko kubagwaye ko bariko baraca mu bihe bikomeye naho nyene kuhaje cyane ndabizi ntivyorosha ariko tubandanya twihanganishiranira ngira nuko twihanganisha bamwe n'abandi rero je ndameze neza rero nibaza ko namwe mumeze neza mu mwanya mutongira turaza gutanga ikiganiro cyacu nkuko bamaze kumva ingiko nkuru turaza kwinjira mu mizi ya no makuru turaherera ngaho iwacu mu Burundi n'ahandi hose merci sana nuko rero akaba ari Dorcas Germain abahaye ikaze kurundi ruhande ndi kumwe na mugenzi wacu sinomutako mushitsi n'umusangwa akunze kuba aza hano benshi mumaze kumumenyera uwo sonde ari Novansi ndakuramutse ndagwa n'ikaze Novansi meze neza Kiki na mishuhuko Alonso hariya ameze neza cyane gose ndashati kabisa kagoro irabona ko ibintu bimeze neza gose bimeze neza cyane Lucas ngaha turabona ko yamaze kubahishikira rero ni kubaha ikaze nkuko mwari impaye urabihakanye ko katagoroye madame yagerageje madame yagerageje kweri umuntu byarize bibona undi musore Uravyanse mugari birasanzwe cyo cerekana yuko arongaje na Novansi turavundura mureke inkuru madame yagerageje kabisa gutunganiriza mureke inkuru baje muri rusangi rero ndameze neza nuko ikaze ni karibu abasanzwe bamenyeye
isango n'aya masaha kugira tubacire mu yagiye atandukanye mu nkino haba muri basket muri volleyball ndetse no mu mupira w'amaguru football mu migabane igiye itandukanye rero no kubaha ikaze ni karibu abari ngaha mu gisagara ca Bujumbura n'abari mu hagati mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu cy'u Burundi kugira dusangire ino nturire. Nuko rero muravyumvise uwo ni Novansi mwumvise turi abashika kuri 4 tuza kubana namwe twizere kore namwe mumeze neza turavyizeye ariko idirisha gisoma nigurisha ryuguruye abakinyi n'abandi bariko barahindura imigwi ariko ahanini Dorcas uko turumva cyane gose abakinyi bagize iki abakibo ngaha mu Burundi bariko berekeza cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Ego isoko rero ryo mu Rwanda sijya vuba kuko rimaze imyaka n'iyindi burya abanyarwanda rukundo rero twikundaniye ko bimeze kose mu nkino rero kandi turi n'ababanyi ni hafi cyane ngahe wacu duhana imipaka rero kenshi rero bo sinzi yuko abarundi bamaze kwinjira mu mitima y'abanyarwanda nico gituma ubona neza yuko kira aseze heze n'imiburi twarabivuze nibaza ko Alonso vyibuka ko twavuze ko mu mwaka uheze hagati y'abakinyi 15 na 20 bakubitiye mu gihugu cy'u Rwanda 20 barenga bon ico gitigiri ni turestima muri 20 rero n'uyu mwaka urabona yuko nivyo ngaha ntibagiye ari benshi cyane mugana n'abasanzwe bariyo habaye mu ntango burya saison ndazi kwizogenda gutangura benshi barenze no bw'igitigiri no twiyumvira. Ego rero nuko rero bimeze ku ruhande rw'abarundi bariko barafata inzira ija mu Rwanda kanatsinda hari agafaranga ndabona ni musema kweli kabisa uravye akanoti bariko barabakubita bano barundi urabona ko amafaranga ashobora gutuma bano babaho neza bo bugingo nkuko twama twabivuze bugingo boshiraho migambi n'imigabo kuko burya ikintu cyose burya nta umuntu yoguha amamiliyari dudafise projet imbere numva nta uramva rayajya ukayanywa ukayagira gute ntaheza kwa kugira akamaro rero muri abo bakinyi twobifuriza rero ibihe byiza muri imigwi gusa kimwe cyonyene Christophe na turi kumwe Alonso na Novansi mu kenshi ngo no kwivugira biraryoshe cyane kumva yuko umukinyi agiye muri Marines agiye mu magaju mugabe adafise target yo kuguma muri uwo mugwi biranaryoshe kumva yuko agafaranga bariko barakaronka mugabe ati contenta gusa no kujya sezo zibiri amabibagirwa yuko muri kariyere y'umupira hiyo nk'imyaka 5 mu gihe umukinyi atagize ibibazo by'imvune rero kenshi tukuza kuvuga ngo hari abantu baba bafise nk'ubwenge bw'inkoko bo tukoresha iyo terme mu tutunge ubwenge bw'inkoko reka nsigure n'ubwenge buraba ejo gusa ejo hafi mugabo datageting uvuga ati jewe n'ivyo uyu munsi mvuye mu Burundi giye mu Rwanda mugabo mu Rwanda twarabonye yuko bishoboka cyane yuko umukinyi Murundi avuye nga mu champion amafaranga atari kirenga ashobora gukubitira mu Rwanda amamiliyoni bashobora kumukubita kumuha mu Rwanda ukamubera ikiraro ukamubera nka passport cyangwa visa imujabutsa noneho hanze tuko turumva makuru mu matwi amaheme avuga byinshi ku bakinyi bamwe nabandi ko bavuye mu bashobora kuva mu Rwanda bagakubitira za Belgique bagakubitira mu gihugu cy'Ufaransa ayo na makuru ariko arava mu bakinyi bo ngaho iwacu nivyo tugenga kuko nivyize yuko tunavuga makuru amaze kuba official amaze kuba officiel rero uyu munsi haracyanugwanugwa kwa abakinyi inyuma ya saison nka 2 mu Rwanda bashobora kuba ariko bararabwa giza n'ibihugu vya Belgique n'ibihugu vy'Ubufaransa cyo ni kintu ciza nico nako ndavuga ni twikontante gusa no kubwango vuye mu magajo nka Paplay ngiye muri Rayon Sport twarigarutse ko turi kumwe na mugenzi wacu Yves avuga ati nivyo je préfère yuko umuntu kinyi yoje muri equipe ifise visibilité ko Rayon Sport yuvuze imigwi ifise izina mu Rwanda haza APR hakaza iyo Rayon Sport imigwi ya polisi twishira kure AS Kigali twishira kure muga niyo yindi za Gasogi bizeraza guza mu nyuma n'iyindi muga imigwi izifise abakunzi burya imigwi ifise fanatique nimigwi novuga imigwi ifise abafana benshi nimigwi kunzwe nimigwi ifise visibilité nimigwi usanga henshi nko par exemple mu Burundi bati Vitalo na Interestell nawo go ibintu byayangaye muga niyo migwi ugati imigwi kabisa muri kahise ku Burundi yarigeze kubikomeye uyu munsi urabona ko vitaragarutse rero kumva yuko abakinyi bariko barava mu migwi nk'amagaju ni inkuru nziza burya Papa yakigenda mu Rwanda
benshi bavuga ati none umukinyi yavuye muri Flambeau du Centre ari umwe mu bakinyi okina muri imigwi ibiri ya top 4 yo mu gihugu cy'u Rwanda kuja mu magaju burya yarafise target uno musore rero inyuma yo guca mu magaju burya amaze sezo imwe yateye ibitsindo 12 assist 8 muri saison yo ya mbere c'est pas mal ku mukinyi nk'uyu nivyo umuntu yaramwiteze ko vyinshi peut-être ariko ibi yakoze vyonyene byamuhaye yuko equipe yiwe y'amagaju uravye uburyo abari hari mu bibanza byo hasi ariko nije binamye vuga equipe irashobora kuba mbi ikanakoroka mugani hibura amaelema nk'abiri yakubise kabisa mu jisho y'indi migwi yasiga mu cicaro kinini ibi twarabivuze muri kahise ka hafi ngaha Espanyol Barcelona korotse Jose Ru baramuzanye muri Real atwaye ibikombe nguyo ari pasuri yaragiye rero nivyo tuba tuvuga tugende gabisa target abagiye muri Mahins c'est pas mal yuko mugihe bagiye muri equipe iboneka yuko n'ubundi iri muri bado tableau bashobora gupambara bati jengiye muri equipe ariko ni equipe ishobora kuma ikibanza nkigaragaza ba profite rero iyo equipe no bariko baraviza ya migwi ine yo hejuru nibi rero novuga yuko byabaye kuri Paplay Rukundo Abdulrahman Paplay bamukukazina kikubuhizi na n'uwitwa Patient andi kuriyo bose bavuye mu magaju rumva saison yabo ya mbere mu magaju ngaho baravuyeyo ubu bose amakuru dufise dukoreshe ndovuga biciye kuri kino kinyamakuru cya Keza Sport avuga yuko bano bakinyi bishoboka cyane yuko Rayon Sport ushobora kuba yabamaze kubibasinyisha ikintu ciza n'abakinyi rero ubona yuko bariko barahindura imigwi nkuko yabivuze Rukundo Abdulrahman Batazira Paplay yasinye mu mugwi wa Rayon Sport ku myaka 2 akaba yavuye mu mugwi w'amagaju Patient Kuriyo nawe ne hora mu magaju nawe akaba yasinye imyaka 2 mu mugwi wa Rayon Sport byanavugwa ko umukinyi Richard Kirongozi nawe ne yobasinye mu mugwi wa Police FC akaba yatanze amafaranga menshi niba yo bavuze ariyo ku miliyoni 45 akazoye miliyoni 2 z'amanyarwanda urumva yuko amafaranga atari make nahayo Junior umuhungu wa Valeri wewe hariya iburaya bavuga yuko yo yaronse umugwi muri zutu waregema ko mutari bari munsi y'imyaka 18 ku munsi wese twaravuze kizigenza wa Vitaro Jean Zeyimana we yagiye muri KMC wo muri Tanzania akabasinye imyaka 2 hari abandi bakinyi rero nka witwa ba Jonathan Ahimana bo bavuga ati arashobora kongereza amasezerano mu mugwa na Mungo canke hari imigwi yindi iri kuri murondera zo muri Kenya za Gor Mahia ndetse n'ahari ya mu Rwanda biravugwa ko ari imigwi ka murondera ariko kumburenga tuzobabwira amaze kwiyongeza amasezerano nimba bizokunda hari ya mu mugwi haravugwa n'izina rya Ntihazonkeza Saido inyuma yo kuva muri Simba ko rabizi ko hari amasezerano yo yaheze no mu Kinyarigenga ariko hari amakuru ya Murungika hariya mu gihugu cy'u Rwanda biyavugwa byaratangiye bivugwa rero mu nyuma ngo apere nayo yashizemo kuguru urumva nivyo Alonso ko ravuga ati burya Mercato nizirugara tugiye no kumva na Bado n'abandi benshi bashobora kuba ariko ararondegwa n'abandi betetere bashobora kuba ibyabo bitaraja hejuru mugabo ikiri hehe hasi chini kwa chini biriko biratunganya polipoli Alonso tumenyereye nivyo haraciye igihe ndavuga nk'imyaka 2 iri nyuma twarabonye abakinyo barundi berekeza cyane gose mu gihugu cy'u Rwanda ariko icyo twabona kuko byaboneka yuko ari abakinyi beza bamaze gushika mu migwi hariya mu Rwanda harabahamagwa muri Rayon Sport habarondegwa mu migwi nka za Kiyovu za Police ariko iyo haciye sezo iheze tukabona abo bakinyi basubiye inyuma swat harabagaruka ngaha mu Burundi haraba abandi baca bavuga bati bagiye mu migwi bayabaye ya hariya mu Rwanda bivaye na nivo yabo yamanutse ariko uno mwaka turiko tubona abakinyi bagiye mu migwi mito turabona aba pasi bagiye mu magaju ukabona Paplay yagiye mu magaju aba Kirongozi umenga yari muri Kiyovu bavuyeyo bagiye mu migwi komeye baraduze niko nuvuga bavuye muri Mamagaju bavuye muri bagiye bagiye muri Rayon Sport undagiye muri Police tuzi ko ari umugwi uzosohoka hariya mu gihugu cy'u Rwanda akubwico twovuga yuko lo niveau canke ukumenyera ihiganwa ryo mu Rwanda abarundi bari kora bimenyera bariko barabimenyera kuko si ikintu kigoye cyane gose si ikintu kigoye cyane gose par rapport novuga ugereranyije compare no football ya iwacu mu Burundi ndetse na football yo mu Rwanda uraza kubona yuko
ata difference nini ya cyane gose ihari uretse yuko mu Rwanda hoho akabijya gahari aruko korohereza novuga ku mukinyi donc igano ryo mu Rwanda bivanye novuga na buriya buryo barishiramwo umukinyi ari sanzura bikamutuma novuga yikonsantra totalement cyangwa umwanya munini ya cyane muri football hari wacu naho ingorane dufise nuko usanga nk'umukinyi rimwe na rimwe ari mu bya football ariko ibyo bya football bitamworohere cyangwa uburyo buri muri football butashoboye kumutunga ugasanga ategereza kugerageza kurondera ikindi kintu aherekezana na football kugira ngo abashe kubandanya baho urumva aho rero niho tubona yuko hani wacu ariho novuga turushirwa no mu Rwanda tarazozo zirahari umupira wo urahari ugiye kuraba uburyo novuga bakinyi bayi wacu bidebruya uburyo novuga imigwi yitwara ariko akantu kabuze naka kuburyo umukinyi yisanga ari muri football gusa nko mu Rwanda rero iyo abakinyi bacu bavuye nga bakaja mu Rwanda baciba novuga basanga novuga nuko kubaho imibereho ya football ari ibabeshaho neza biraborohera donc kugirana kuduza ugwego biraborohera novuga kwevoriwa abakinyi je kubwanje abakinyi bashitse mu Rwanda nibevoriwe nibatera intambwe asanga bashitse mu Rwanda muri sezimwe kwacubabura ugiye kubiraba neza kiki niba abakinyi bavuye ngaha anye bagiye mu Rwanda baca bashikira canke baca bagugwa n'iyi migwi ibasaba vyinshi donc iyi migwi yexige cyane gose novuga resultat ku buryo baca bisanga novuga ubwo buremere bwose bubariko kuko baba baguzwa nayo mafaranga menshi baba bafise niyo mishahara minini ubu naho ugiye kuraba aba bakinyi novuga bagize sezo imwe zibiri bashike mu migwi baye bakaca bisanga bari muri iyi migwi baguzwe n'iyi migwi minini uraza gusanga benshi niba abakinyi bobo bakiva nga mu Rwanda bishikiye muri iyi migwi atanuze atabureme donc ata pressure ata pression nini ibajako haba papre giye kuraba magaju ni revre muri saison ya donc mu misi ya mbere ya saison bwirangije ufashe nkama journée nka 5-6 equipe y'amagaju afata ikibanza ca mbere baramaze novuga nk'indwi nka zingahe arabambere ile equipe ya Marseille yo ngabo ariko kuba bambere ntibivuze yuko ari objectif batanguranye sezo bafise yuko bazotegeza gutwara canke baza bobo ni kwicungera ni ya migwiza kwicungera twarabonye za Olympic Star kiki mu myaka yahera mu myaka iheze nko mu avanane passé batangura babambere nka saison nka journée 10 arabambere ariko kubera yuko iyo pressure itari kuri bo yo kuvuga ngo bazorangiza arabambere iyo batakaje ikibanza kimwe bibiri bitatu naco bibatwaye n'abantu novuga ntavyo umengo ntavyo baza kuba bikonsantra baza kuba novuga bahagarara ko cyane ni birero byashitse mu magaju Papre yaraje arafasha equipe magaju kuboneka novuga mu match za mbere ariko bivanye novuga n'ubushobozi bwa equipe by'ukururaza kubona yuko haraho useda ibibanza novuga kuri bya bigwi usanga biba bikoresha amabije manini objectif zabyo ari byo kuza kugwanira igikombe haragira ku mwanya rero wabyo iyo bije bira no muri za Premier League tora tubibona basanga ka equipe kari anye karaje mu journée za mbere kibere mu bibanza bya mbere ariko buke bukaza butanga ibibanza rero mu magaju nuko ariko ujya muntu aguma yigaragaza muri iyo equipe aza gatsinda yazaka iyo migwi igenda imucungira hagufi Dorcas yatanze akaroro keza kuri aba Josero equipe irakoroka wewe ukagaragara ukaboneka aba James Madison muri Leicester City baba Yuri Tielemans equipe yarakorotse iyi migwi yindi irababona rero nuko twovuga nitwovuga yuko ari championnat
itegerezwa wowe uri umukinyi w'umurundi ugiye mu Rwanda utegerezwa gukonfirma kuko ni igiganwa ritari kure cyane gose niririganwa ahubwo rifise nayo ma avantage yandi afavoriza kuba mwiza muri iryo higanwa kuko we waruvuye mu makondisiyo nubwo atameze neza ngabajyanye ya football ariko hariya naho ushikiye mu makondisiyo meza wari winze novuga ushobora hano ata makondisiyo meza hariya wowe wumva aho kunanira gute kandi ari donc hameze neza kubijanye no gufatwa neza kw'abakinyi Novansi nkuko nyene Alonso yaje kubivuga biravugwa biranaboneka no ngaha mu Burundi lo champion ngaha mu Burundi novuga yuko iri plus technique par rapport yo mu Rwanda ariko mu Rwanda la différence ihari nuko champion yabo iri plus physique par rapport yo ngaha mu Burundi rero abakinyi bo ngaha mu Burundi bagenda hariya mu Rwanda nabakinyi abara bamenyere joueur ngaha usanga arabamenyere mu migwi yabo le meilleur joueur abaye ngaha mu Burundi ataza kuja hariya usanga arabakinyi bari plus technique iyo bashitse hariya bagashika muri championnat iri plus physique ugasanga biriko birabagora kwintegra kuko uko bari babayeho ngaha mu Burundi amantsimo bagira siyo bari kubarakora ama match bakagaya ubona harimo physique nyinshi ugasanga birabagoye tufate ko kuri muri no minsi abakinyi bamaze kumenyera iyo ritme ya nukuvuga koko iyo physique yo mu Rwanda ukavuga ati hano ngaha mu Rwanda ni ivy'amafaranga ariyo ariko ubwirizwa gukora novuga nuko nyene ariko ugerageje kuraba nk'iyi myaka ibiri novuga nta ma esheke novuga ku bakinyi ariko aboneka cyane imyaka ibiri umwaka turangije no w'imbere yabo ico novuga rero kiki na Alonso na Dorcas hariho ibintu bikwega kimwe gikwega ikindi burya nk'ubu ubo kubwira ati jangaha kuri wa mushahara warusanzwe uronka hari ikintu tugushirirako burya hari ikindi kintu nawe wiremamwo utamenye iyo kiva nuko ibintu bimeze hari ikintu ushobora gusanga gikwega ikindi nimba uvuga ati nahora niruka nk'akarorero ibirometero dufate nk'indwi nta kabuza utiruka ibirometero 10 kuko uvuga ati swate ndaza kurekipera neza swate ndaza kugira ico ndonse nibi nyene bariko baravuga ariko uyu munsi mu Burundi umukinyi aragenda muri entraînement mu gatondo sasi tumusanga ari kakora imodoka mu Buyenzi ni ibintu bitandukanye n'ubuzima ni etape kugira umuntu atera imbere mugabo uraza kubuvuga ati nimba mu Rwanda bangutse baraza kumpa amahera yabo nta kindi nza gukora kandi ububona ati ayo mahera araza kumbeshaho neza n'umuryango ushikirwa nibi rero tubona ku bakinyi b'abarundi igituma rero banatugomwa nico nyene batubonamwe n'ubwo buhitse kuko ni wogumwa ugenda gushorera ahantu buri mwaka utabona ko hariyo ubwa mbere tara turi nazo hanyuma ico kindi kintu cyo kuvuga ati umukinya ca yikontrola ubwiyo yikontrola gute yikontrola bivanye nico kintu baza kumuha kuko arazi nawe atagitanze hari icaza gutakaza nivyo nyene ni magirirani uraronka uburyo muguja kuburonka wabukoreye bitandukanye no mu Burundi kuko uza kuvuga ati hari n'amahera bashobora kumpa nabi nza gukina uko ndavyiyumviye muga rero umukinyi w'ubwenge acakina neza ngaha isoko riratwegereye kandi nko kumva miliyoni 45 uziguze umukinyi muhembe miliyoni 2 ni benshi bari no muri leta ayo mahera batayaronka kumva miliyoni 2 ni bimwe Yaounde yavuga ko buryo kuguru ku mukinyi niyo diploma je rero novuga nti abakinyi b'abarundi ni vyiza ariko ico ngomba kuvuga ni bagende batarangirira mu Rwanda gusa birakenewe ko turonka abakinyi benshi turafise Yusufu muri Ogesenis
pourquoi papa play atoja muri Espagne nko muri Seville muri Real Sociedad birashoboka bimusaba gukora gusa nitwumve ko tugomba gukora dufate nk'iyi ngingo ya Jonathan ejo bundi narabonye ikiganiro yagiraniye na Keza kirangyohe sinshobora kuva mu ihiganwa rya gatatu ku mugabane wa Afrika ngende mu higanwa rya 10 noba ngiye gukora iki ubumanutse wawikoroye ico tuviza amafaranga mugabo tuviza no kubona kure nivo iri hejuru cyane nivyo byo bari byiza kuri aba bakinyi bacu bo mu Burundi. Dorcas two turaraba nivyo hari gihe abakinyi nk'abo bakiri bato ba Pape ndetse n'abandi iyo imigwi batanguriyemo hari gihe iyo migwi ivuga ati abana barafite matara mu nyuma bagakura bakaja mu migonga mu Burundi komeye mu nyuma kavuga ati abakinyi turabona bariko barasha hazogiraho tubasohora baronka equipe ikomeye turanga faranga kuko kenshi mu ma contrat barashya mu maclose akavuga ati mukiye tumudandaje twebwe ni haba transfer international tuzoronkamwo disons nka 40% cyangwa 50% birashika yego ariko umukinyi yagiye urumva ya equipe iba yiraramiye ikumva ngo Novance bamuguze muri mu magaju cyane muri Rayon Sport ikavuga ati imiliyoni 45 aho murumva ucukuramo za pourcentage equipe kirongo urumva ko ngaho ibironse ariko no munsi iyo kiraba ndavuga ku ma club yaramuye abo bakinyi iyo rero muri mu mategeko ya FIFA ngaho i Burundi yabaramuye ngaho i Burundi mu mategeko ya FIFA ayo ma clause bashira mu makontra akora iyo habaye transfer international nukuvuga ubusotse mu gihugu uja mu kindi ariko no munsi turiko turabona abakinyi b'abarundi bavuye mu Burundi baja mu Rwanda iyo bari mu Rwanda baguma mu Rwanda nyene iyo rero ari transfer local l'équipe formateur nta kimisura pro ni mpaka umukinyi asohoke kuburaje muri Kenya cyangwa muri Tanzania cyangwa mu Uganda kuri ico kintu Dorcas kuri abo bakinyi kuko rero turabona bava mu magaju bagena muri Rayon Sport ava muri Kiyovu aja aguma kuri ico kintu sagahombo kuri aba club formateur bo nagahombo kuko rabizi nawe bakinyi baja mu Rwanda ni je nibaza ko ni ikibazo gikomeye cyane kandi uburundi vraiment twa dukwiye indongozi zacu kuba makini kuba hange kuko nk'abo bakinyi bose Alonso twakomeje kuvuga uziko muri Bumamuru mu mwaka wa twari gikombe no mwaka uheze apana uyu uno mwaka saison ya Vitalo ya 2023 2024 Bumamuru itwara igikombe 2022 2023 equipe presque yose yaragiye nk'ibice nka 95 kwijana bya Bumamuru baragiye muri abo bakinyi ibice 95 sindisir yuko base n'imiburiburi ibice nka 40 by'abakinyi basohotse muri Bumamuru harakanoti basigaranye muri Bumamuru nikimenyamenya sindi muri Bumamuru byagaragariye ku mwimbo abakinyi baje bagugwa rumwe basubirira ayo mazina bisvugiki imigwi yacu kenshi twari turi kumwe na na Mibura Abubakar turamubaza ico kibazo cy'amarekrete migituma basigisha abakinyi umwaka umwome mbere nja kure cyane twigeze ko duhise Patrick asazwa jejwe bega ni Patrick asazwa jejwe communication muri Rukinzo uno mengo afise ni grade ntazi nese ndayibuka no major Patrick jejwe ivyo kumenyekanisha ibikorwa vya Rukinzo na communication nawe ico kibazo rero ko nakibubajije avuga ati nimba ari ikintu kiduhanze twebwe byitwa yuko turi mu mastaff y'imigwi nico cyukumva yuko umukinyi azaga guproposa agakwempoza inane wowe ukibaza yuko pedete wari kumuha 10 ans kugira ngo wikingire niyo shining umwaka umwe wa mwaka wundi ashobora kuja basinyisha umwaka umwe avec inane ya option dash nakujya biri ku mugabane wa Burayi wango inane avec option dash uba witeze yuko mu gihe uyu mwaka atoba flop agomwe hanze avec igihe option dash ushobora kumujya ko amafaranga muga kenshi retrouva mu Burundi umwaka umwe n'ubu Deste ateye saison nziza saison zimwe abica bibiki ni negotiation
zindi zishasha ku mugwi wa Rukinzo n'ahandi bivuga iki naho Burundi Primus League Burundi n'indongo za Primus League Burundi abapresident bari mu migwi ya club yazacu baca bahombera kuko umukinyi aza gutera nziza imwe abagiye wango nimba ari 30 juin wango abari free kuganira n'umugwi wari wese kandi agenda yigurisha wango ivyo wamudepanshije ko ivyo wamutanze ko kugira ngo ashike kuri level yo gukunda no kugomwa hanze ntacuronka kiretse umukinyi abaye umwana mwiza ushobora kwimvega bati ahantu vraiment barandeze agafana president mu miliyoni makumyabiri nipa chukua mu miliyoni 2 kunye soda au utasaidiza hata kunani ku recruitment nivyo bica biba undi bwogo naho bipfira kocha miburo twaramwajije abati araho twe nk'abakocha tutamenya n'amakontra abakinyi basinye twaba baraduha abakinyi kuko byo sivyo tujejwe twebwe tujeje mu kibuga gutegura abakinyi nkino ibiki no jangaho cyo wi mbega ngo umukinyi azaje amasezerano yo kudukinira bigende gute oya ivyo baza ko kumbe ukisanga nk'ubusazi heze ti gadeste mwaka wake umeisha ashobora kugenda handi arigenga uyu munsi ari free agents rero nivyo Christophe n'abandi bako twumva mbwa mu Burundi ifo yuko abapresident bacu hamajewe ku ruhande rwo abapresident genda batahura abapresident ntibashobora kuzana itegeko FFB cyangwa ishira hamwe rikukira abo bakinyi iryo tegeko ritahari iryo tegeko je nibaza yuko ribaye nkavuga ni yuko burya mu ma clause yo mu ma contrat hoba umwe ubwenge Alonso hoba mu ubwenge kuko ni abo president basigaye kandi barisopa basigaye bakwita inzu bifosi mu gihe uno mukinya maze kuba yicira inzira kigira wowe usigaye ariko rapambana hari yako wowe yibere mu vyiwe rero naho nibuka ko uno mu Colonel Patrick yari muri Rukinzo yabati ifo yuko FFB yo dufasha n'urwego rukuru duhurikiyemwo bo dufasha bagashira itegeko bati n'imiburiburi yaba mwege amaklebe nimubanira abakinyi mugingo boronka club inyuma y'iyo myaka 2 umwaka umwe kuko si bose abasinye imyaka 2 imyaka 3 ukifuza ariko yaguvira muri equipe ko yakota cyo arafasha equipe rero hoca habaye ama clause ati nizo habaye deza avec inane avec option d'achat inane yo barayitera yabaye mwiza wowe rero club Burundi iza gupatana n'uburongozi bwa club yari mufise kugira ngo kuko uyu munsi gende ndabira ko tuzi yuko ku mugabane buraya Christophe nko par exemple Kylian Mbappé cyangwa runaka aragiye muri Barcelona indongozi nizo zihura zikavugana hari umunsi turumva guwo muri Rayon Sport yafashe Marimari ndege ari nga kuri Dada Melchior aje kuvugana no muri Vitalo sefu kugira ngo bavugane ka ya Kesi Jordan bavugana n'abakinyi n'ikimenyamenya Nizaba n'ibintu byabaye kuri Kesi Jordan muri Mozambique. Nizo rero bigoye kuko bararaba nk'umukinyi ariko arigaragaza bakacaho bati ujya tumutelefone tukamwemerera amafaranga kanaka ntaza kuyasiga ukungena aza kudushikira araza kuidebrouiller we na equipe nivyo rero bigoye ntaho turumva ngo muri Gasogi United president wabo yafashe indege Marimari yaje kuri Melchior Ndadaye abo muri peut-être muri message ngo zibagiye kumutora kumwakira mushisi aje muri kaye kusinya amasezerano barabinge basimbana peut-être un joueur quelconque muri iyo equipe ivyo no turavyumva mu Burundi niho bigoreye noneho tukumva ngo umukinyi Inter ari mu Rwanda kusinya amasezerano mbega club yiwe iza kuronka iki mbega club irabizi aho club niyaza ngo wowe kwereki wagiye utatubwiye kwereki yahejeje amasezerano nawe kirigwawe abayigenga bayumva byose bazamupatana yari kugatwe k'umukinyi wenyene nivyo rero mvuga nti ifo yuko tugaruka kwisoko mbega bifira kugira ngo bigenduku nivyo turacyari muri amatehisme mugabo nitwo wandeye dusesagura ataco tuko turaronka turiko turahomba niyamanyera aba president ba club yacu nga mu nkino babikunda Novance ubundi bwo baba barakuyemeza bakayigera no muri bumamwe byagenze gute inyuma y'umwaka umwe batwege ikombe ati na ibi tusitabiwe satena dezemane reka nivire nivyo tuce tuhahombera nubwo bwengara two turifuza n'ukuri bibeho nivyo turacyari muri amaterisme none tukingire gute inyungu z'aba president bitanga batitangira itama kuko amafaranga babaha muri federation ntashemena naho byo n'umukinyi umwe cyangwa babiri recruitment z'abakinyi babiri
uyajya n'amari dimiyo abaha muri federation nimba batadugije abo mafaranga ni make ureza gusanga nko par exemple papi kwa tubwira ati Vitalo ubu tugeze mu miliyoni majana 3 turiko turategura iyi championa wowe wifafo kuri za miliyoni tuzi 35 miliyoni ubu ni senkane bashize ku 15 urumva ivyo nitwoguma turiraba ngo tukuba turi kritika ifo yuko haba ikintu gikozwe kiki ngira buhoro buhoro bizoza biraza imbere yuko n'agafaranga ka dovuga champion kaduzwa habanzwe kwanza kwigwa mbega twokingira gute aba president b'ama club bari muri izi championa zacu ko aba president vraiment baravunika kandi inzira yonyene yoshobora gutuma n'ama club yacu ashobora no kubaho nuko kugurisha abakinyi ko yuko ngo kilongozi miliyoni 45 z'amanyarwanda ayo mahera n'imiburi urumva nk'iyo transfer nimba ari umukinyi avuye ngaha yoba kukira equipe kanaka yaciye muri Mbamamuro iyo noti ntiza kuronga kuko avuye ni Kiyovu agenda muri police iyo ni transfer local urumva ni noti yiwe ashobora kugira reconnaissance kavuga ati murashobora kuronka amafaranga ariko urumva ivyo byose ngira bizoza birahinduka bivanye n'ukungene amategeko azoza arakurikizwa ndetse no kuraba ingene ama club formateur yoza araronka agafaranga ku bakinyi babo nuko rero murumva yuko bakinyi b'abarundi bariko gato imvuge kuri ino transfer ya Richard Kirongozi sinzi kuvyibuka kiki turi kumwe na Gicumbi hano muri studio bariko bategura zankino za basket twaramubajiye kubijanye no vuga n'abakinyi abakinyi bacu kungene bariko bitwara hariya mugenzi wacu Benjamin Gicumbi hariya anye muri umwezi ni BNB umwezi tuna baramutsa hariya nze ko ariko aragira ibihe vyiza yatubwiye ko mu bakinyi b'abarundi bariko barigaragaza kuri ubu bwinshi novuga bwabo basumirwa mu Rwanda bagerageje kuba class yatubwiye ko uwa mbere babona ko kabisa ebana yagize saison nziza ni Abed Bigirimana Abed Bigirimana wo muri police yo nikimenyamenya no national ramubona kabisa ko ari kuri niveau ariko inyuma ya Abed Bigirimana yatubwije ukuri yuko uyu Richard Kirongozi nawe aza muri bibanza kabisa vya hafi urumva aho rero ucubona uburyo ino transfer canke kino kiguzi ciwe kitaje paraza kitaje gutyo nyene urumva Abedi turiko biriko binugwanugwa yuko agomba sohoka u Rwanda yerekeza i Burayi birashoboka ni kuvuga ko imagine nk'ubu yo Abedi atoronka iyo offer yo mu Rwanda canke akacaronderwa nka equipe novuga yo mu Rwanda nimba ari za Rayon Sport canke za APR we baza ko bamugura amafaranga angana gute bamugura amafaranga menshi cyane gose sinibaza yuko araho zoba zihuriye n'izi miliyoni 40 swate zoba zingana yabangana naye baguze uyu unye Kirongozi canka renga ni kuvuga yuko uko umukinyi yigaragaje niko nagaciro kiwe kagirana kaduga ariko urashobora kuguza muri equipe bakagugura amafaranga y'umurengera après iyo sezo iri decevante wagize ugasanga igiciro cyawe cyakorotse cyane gose niburatora tubibona aba Anthony muri Manchester baguzwa ngaye baguzwa ama miliyoni atavugwa ariko ubugendo urabe valere zabo novuga ubukugeze no munsi n'amafaranga make nk'imiliyoni 50 sinzi ko hari umuntu yozitereka kuri Anthony cyangwa ba Fernandez Enzo Fernandez wo muri Chelsea uravye nk'amafaranga baba baraguze raba igiciro cha Felix Joao Felix jana 200 unye bibaza ko yogugwa ngahe make cyane gose rero kuri Richard Kirongozi vraiment kugugwa ari amahera miliyoni zingahe 45 miliyoni z'amanyarwanda ni menshi cyane umushahara miliyoni zigera kuri zibiri byukuri urabona yuko nivyo ahubwo igitangaje twokwe bega kubera kuno mukinyi atagaragara muri equipe nationale
niho tuca tugaruka Yeah, tukibaza kugaragara national ikindi kintu uko no muri yero two turabibona oya kubera atagitumwa ko muri equipe nationale urabizi. kugaragara nuko baguha umwanya hama nugi ariko ntuje kure cyane urabizi ko muri nationale ijisho ry'umuseleksionere riratandukanye ariko ry'umuseleksionere riratandukanye mu gihe umukinya bari kwakora byiza abafise ategereza kuba afise ikibanza muri equipe nationale ariko arava mu mugwa akaja mu wundi nuko ahandi bari kwaramuhora ariko none ninda atubona canke ninda atemeranya yuko uyu Richard Kirongo eske basi igihe twamubonye muri equipe nationale yarigeza deseva abantu oya aho nyene dora yarigeze abesha iyo ni igihe bamuhaye muri equipe nationale ni approve iyo ni shwa mumenyereza ivyo tuzobigaga ko turaba nyene imisaruro yabiko biragenda ariko tunakivuga ko na gatoyi aba bakinyi mwe nabo nibo bakiniye muri equipe nationale shira ko yuko bugingo uno mukinyi mengo ntarakinye match officiel muri equipe nationale yarazikinye okay ndatinye yuko abakinyi mwe nabo ubwira hari yabari ko udeje wagiye muri equipe ishobora kuba ifise visibility cyane Kiyovu Sport na equipe nini rero mugiye turabizi yuko ari imyaka ubunye FIFA yaravyoroheje umukinyi tamutuma ko incuro zinga akamara umwaka atari ko araza mu muguseruko ya gihugu aracanje na nationalité sportive ivyo murabizi rero nivyo tuvuga abeza bariko barabikora hantu tugize turabahakanya nimba uyu munsi bujya gusa navyo twotangura gukeza kwanza Etienne nta mu yaraze yuko yoha icizera abakinyi bo ngahano vansi muri championnat digi musangari Bukuru Keita muri zinkino ziheruka era batumye ko baca ngaha rero twizere yuko nabandi abakunzi borera mu bindi abeza nimba turiko turabagira tuve muri vya bindi vya kamwana wa mama tuzana abakinyi bari kuri top niveau kandi abo bakinyi bari ko barafasha imigwi yabo niyo bakinyi twategerezwa kuzana mu muguserukiye gihe mugabo ngo twaba twabivuze ijisho ryacu nkamenyesha makuru yatandukanye cyane n'ijisho ry'umumenyereza peut-être ravuga ati kirongozi jewe na fitinga mu mikenyuro yanje ariko ico ngomba kuvuga mujya kera bamye babivuga ko n'umwami yagirwa n'abagabo natwe turashobora kugira ico dutere ni binyene turiko turavuga naje ico kintu Alonso akivuze nariko ndaciyumvira ni gute umukinyi nk'uyu akubita sezo nziza ntahamagagwe mu biserukira gihugu nagahombo ubwa mbere tuvyumve hariho aga experience burya ni bimwe nyene uko kina neza experience bugitera iduga rero je nibaza ko turiko tuvuga ngaha ni benshi batwumva kandi bakanabikorera iciza cyo tumaze kubona kuri Etienne gitandukanye n'abandi bari baje imbere burya mu minsi heze ntitwabona umukinyi wo ngaha mu Burundi yigaragaza nk'ubu digidigi nawe ntidutangare mu minsi iza twumvise ati hariho equipe zimukeneye gerageje kuraba nk'izi nkino yarazikinye neza cyane ukaraba n'urukino rwahujije timu Nyange timu Saidu n'urukino nabwo nyene yakinye neza novuga nti rero aba bakinyi nibo tuba dukeneye kumva ati nk'akarorero ti Alonso yakinye neza muri championnat kinamo kiki mutumeko ubona byanse umumanzi mubangire gatoje nibyo nibaza ko byoza bikadufasha natwebwe ariko hanini kuvyo twariko turavuga tuvize kure aya mafaranga ntabe gusa ya club hashikirwe n'igihugu kuko burya izi club twumva za Real nuko basigamwa akantu kakagufuri ubu nagiye kuba numva ko Jude Bellingham nubwo Real yatwaye ya Ligue des Champions hari amahera bahaye Borussia Dortmund numva ko ni bintu byaradusize harageze rero ko twikangura none tuzikangura ryari harageze ngira kumbure buhoro bizoba nuko tubona amace tugenda kuyandi makuru ariko ravugwa hano iwacu mu Burundi kino ngo akanyoni katagurutse nikamenye ubwezi rero yusohose abamenyereza ndabuzi nka Bebe Gate twamubonye kenshi muri equipe y'abahungu arakunze no kuyiherekeza kenshi ari muri staff yaho rero kuwa tuko turabona abigeze baritera ndavuga abano bakinyi b'abancienne baza no mu ma equipe nationale bakabizera ni kintu ciza cyane rero kwa Belize Gateka batazira Bebe Gate ni iteka ridasanzwe kuri uno mu
sinzi ko ari umufasoni ariko komeze kose aracari umwigeme rero ni ikintu ciza cyane kuva yuko bari kwarizera novansi n'ivyo zikategoriza abigeme bazishiremwe abigeme nyene babishoboye kuko barahari harangira hagwizwe gusa amahugurwa baronka amaformation baronke izo za licence n'abandi bigeme bientôt n'abandi barashobora gukurikira baje nivyo bavye mu kibuga baje handi mu gufasha bano bana bakiri bato babacire ku mano vuga agace ngira babahanure kuko burya biroroshe cyane ko bebe gate yoza akabwira nka wa mwana iseza batumviriza bagira uku paraporo y'umugabo n'ivyo abagabo nawe tubagaya cyane n'ivyo baranabidusumba mugabo no mukenyezi umuntu umukobwa ku bakobwa arapolika sigenda neza mbere sizi ko muzi burya no muri FIFA byarigeze kuba imigwi y'abakobwa imenyerezwe n'abakobwa imigwi rwango nuko vyari hisanse kuba naho yumva nyene abigeme n'abafaso naraho twikengera ugasanga tuko turisubiza inyuma nibaze hama barondera izo formation barondera amahugurwa bababe former baronke izo licence uravyibuka yuko yigeze kuba baherekeje equipe ya Gazelle sizi ico gihe umenyereza nta licence ikomeye yari afise yavyabaye ngombwa yuko kapitene wa la Gazelle waregaze abariwe ahagararira umugwi wagiye muri izi nkino za zone 5 ivyo rero kuhagabira naho nyene amahugurwa aje twarakigarutse ko tukuvuga ku bahagarikizi n'abamenyereza abakobwa ntibaraba benshi muri basketball tukome no muri football acari bake mugabo naho nyene nivyo tuko turasaba abakenyezi bumve yuko nabo badakumirwa bumve yuko nabo batategerezwa kwikumira ubwabo habonetse izo formation babe informe ko aho batanabimenye ugasanga umuntu yabimenye abisiko abakenyezi tuba tufise utuntu twinshi dufatira mutari mumenyesheje nka emwa ava itegure ibintu vya gihutihuti mbere ashobora kuba yafashe izindi programme rero nivyo tuko habihugurwa haba formation aba bakenyezi baze bakubwishi barahari muri basketball barahari hari abo imyaka ikura babana myinshi bave mu kibuga noneho baciye bagira direction coaching ivyo byose rero nivyo tuba twifurize rero ibihe byiza imyiteguro myiza burya nabonye bose ni même date n'abahungu baba ISS yega ni competition imwe bose ngira bazofatira urugendo rumwe rero bazogendera rimwe kandi twize ko bizogenda neza ariko muri rusangi ivyo vyose tuzogaruka ko ku munsi wa gatanu dufise abatumire biteka ndavuga ubusanzwe arongoye vy'imfata kibanza ishiramo ry'umupira w'amaboko basketball hano iwacu bya Febabu ndetse n'usanzwe ajejwe kumekanisha makuru muri iryo shiramo nyene bazoba bazeteka bazoza mu kiganiro kumbura ivyo byose tuzobigaruka ko tubiceko kugira ngo mushobore kumva ibinabiriya ndetse n'integuro y'izi nkino zizotangura ku munsi wa gatandatu inkino za Elite 8 byose muzovyumva ku munsi wa gatanu ariko akantu gatoyi kikina na Dorcas nubwo yaciye areka kubivuga burya ikintu c'imyaka twari kugihagarara ko naco nyene cyama cateye amakenga hamwe n'ahandi uyu munsi nimba dushaka ko dukomera no gutwara abo bana bafise iyo myaka abo nabonye ku mafoto kabisa nabo baracari bana niyo twaye abayirenze iyo myaka ari ikintu twe duhomba tutabona nk'ubu ntwaye wa 18 ni oro bahari yakenewe ba isezi urumva ko ndari imyaka ibiri oro hariho umwana yari kuronka ikibanza ndamuri ikibanza nibaza ko nivyo biraba barahejeje kugira selection ariko ugerageje kuraba nkuko bivuze naje nabonye ko ari abana basa nk'abakiri bato kabisa ariko tucumbi iki kintu cy'imyaka ejo bundi nimba twaragiye tugagurwa mu mahiganwa nuko twari twarengeje imyaka biragoye rero kuko ntidufise bya byuma bishobora gupima amagufa y'umuntu tubona tuyu mwana ari muri uru rugero ariko natwe dushiremwe akantu k'ubukirisu kuko mu Burundi benshi turabakirisu kugira bajya abana nabo bafise iyo myaka kandi babimerita baronka ako kanya no tuzoba turiko turaronka ama generation meza turonka ababakinyi bakomeye haba mu bahungu haba no mu bigeme urumva ko bizoba bimeze neza cyane nuko murumva yuko ivyo tuzogereza kujya turabicako ku munsi wa gatanu muri basketball naho nyene reka duce mu nkino bariko barategura no gutegura abana bakiri bato murazi yuko hari
muri quartier ya Jabe bakunze kubitunganya ivyo bintu nuko aba imvukira zo mwijabe zarateguye nkuko zikunze kubikora gukora ayo ma encadrement ku bana bakiri bato na cyane barigiye mu buruhuko murazi yuko abana batari bake benshi muri kino gihe bahejeje ibibazo barindire kumbura ama proclamation ndetse n'ibindi ariko bari muri vacances muri kano kaya arekore bahamagaje rero imvukira zo mwijabe bahamagaje abana bifuza kabisa bakunda irukino rwa basketball muri association rero ya Region Native do Jabe barahamagare rero imigwi itandukanye ama academy surtout ya basketball kuza kwiyandikisha kugira ngo bazoshobore kwankadra imigwi itandukanye y'abana bakiri bato muri gukora ama academy batarenze imyaka 18 nibo basavye rero bari mu buruhuko rero bivugwa yuko izo encadrement zizotangura itariki 16 ariko basavye yuko baza kwiyandikisha kuko that limit umunsi wo guhereza kwiyandikisha ni tariki 8 urumva ari ku munsi wa mbere rero nimba ari migwi ihari haba y'abahungu canka bigeme batari imyaka 18 Nyaragasa rero hari ya mwijabe ugende wiyandikishe kugira ngo uyo mugwi wawe abo bana bazi baronke occupation muri no vacances na abasanzwe bari imvukira zo mwijabe babategure neza na kare niko kazoza ku Burundi rero itariki yo guheza kwiyandikisha ni tariki 8 itariki yo gutangura izo nyigisho ayo mankadrema ni tariki 16 rero bakaba basaba yuko mwoza muri benshi kugira ngo bategura abo bana rero nimba ari ico ushaka kubaza urashobora guca ku nimero zikurikira 61 amajana 7 na 37 ubusa 25 ndasubiramwo 61 737 025 basha kubaza kugira ngo bakubwire ibisabwa byose hama ushobora kwiyandikisha utaracegwa urumva ko itariki 8 isaha 10 z'umuhingamo bazobahagaritse kwandika abazobiyandikishije niho bazoba bakina bazoja kugira ayo mankadrima hari ya mwijabe nuko Alonso hari ya nubundi mu kurangiza ku makuru novuga ya iwacu tugaruke gato muri football ni kubamenyesha yuko ya tournoi isanzwe novuga itungano cyangwa itegurwa buri mwaka mu biruhuko hari anye muri zone Maramvya igiye kugaruka vuba cyane gose guhera ku munsi wejo ni tournoi zonale rero Maramvya igarutse ku munsi wejo bazoba bagarutse cese novuga muri no edition y'uno mwaka wa 2024 aho ku rukino rwo kugurura icese bino birori ari urukino ruzohuza abatware abasanzwe novuga barongoye iriya zone Maramvya bazotana mu mitwe ndetse n'abamenyereza bari kumwe n'abahagarikizi donc equipe y'abatware indongozi novuga za zone bazotana mu mitwe na equipe y'abamenyereza bagiye hamwe bifatikanya n'abapresident b'imigwi yahariya muri zone Maramvya ubwo rukino ruzotangura rege cy'isaha 8 zuzuye neza hariya ku kibuga ca terrain 15 gisanzwe novuga gikinirwa ko zino nkino canke ino tournoi hama inyuma y'ubwo rukino ni urukino novuga ruzomara nk'iminota nka 40 kuko hari abantu novuga bawigeze kugira ngene bugurura icese novuga iryo higanwa hama igihe cy'isaha 10 zuzuye neza match yo kugurura novuga icese rero iryo higanwa ni match izohuza ino equipe ya Real Barca bazotana mu mitwe na equipe ya Famille Watoto biratangaje cyane gose equipe ya Real Barca ni equipe president wabo yaratwandikiye kuri YouTube bafise n'umumenyereza akunze kudukurikirana yitwa Pacifique rero iyi equipe ugiye kuraba ni equipe y'abafana ba Real n'aba Barca bagiye hamwe aho ubona ko mu kindi kibano ahanini usanga abo bafana ataho bahurira ariko ababo bahuriye hamwe bahuriye hamwe baforma equipe baforma equipe baca bayita Real Barca kandi ugiye kuraba n'abakinyi bayikinamo n'abakinyi babafana ba Real n'aba Barca abakinyi babafana ba Real n'aba Barca mu mwaka uheze nibo batahukanye kino gikombe
gisanzwe gitunganwa hari anye ariko kandi na finale yahuje ino equipe nyene ya Real Barca na Famille Watoto. Famille Watoto imenyerezwa na n'uwitwa Arafati, tumuramutse Arafati nawe n'umugenzi wacu akunda kudukurikirana neza emisi yose. Ni na equipe Famille novuga Watoto isanzwe novuga mu buyobozi canke mu ba president hari anye harimwo Maironze Imana. Maironze Imana arimwo muri commission de competition, muri commission de competition muri no higanwa rya itunwa zonare Maramvya, bari kumwe na ba Onesime Congera, aba ba Haruna muramuzi ari muri no famille nyene ya aba Maironze Imana. Mumenyereza muri Tanzania yari kwamenyereza nejo bundi yari kwamenyereza umengo azamu nambatari nani tare equipe ya rero nabo bose barimwo. Ariko kandi izindi match zizoca gizikinwa ku munsi wa gatandatu tuzozigaruka ko migwi itandukanye. Rero kugeza ubunye imiryango iracuguruye kugira ngo yiyandikishe muri no higanwa, ariko kugeza ubunye imigwi nka second Chelsea irahari yari yandikishije, ziza Volcan zariyandikishije zirahari zokino tournoi, Rizier Canon zirahari, King Star nayo nyene irahari, izi za Rukaramu FC za Inyo Sportif n'imigwi myinshi cyane gose. Ngira ngo tuzofata karyo tuzoze turagaruka novuga kuri no tournoi tubabwira ukungene bizoba biriko bira. Ariko match ya mbere yo kugurura ni Famille Watoto na equipe ya Real Barca ku munsi wa 4 saa 10, ariko izindi match zibaca zibandanya ku munsi wa gatandatu. Tukiri mu makuru yo ngaha twibutse gusaba yuko ku munsi wa Mungu hari urukino rwa All Stars ruzoba ku munsi wa Mungu itariki 7 ari kuri CTN Centre Technique National, kino kigo cy'ubuhinga. All Stars rero women ba faso n'abigemerero bagiye hamwe ba pro n'abasanzwe bakina muri Limited Women's League. Mbavu yuko ku munsi wa weekend heze hari abaye abo muri Mukaza no muri Nahangwa bahoze bakina inkino na caca zabigeme na caca n'umupira w'amaguru baragiye hamwe. Mbere ndakwibutsa yuko Mukaza ariyo yatsinze Nahangwa, ariko ubu All Stars Women igiye guhuza All Stars Pro na All Stars Limited Women's League. Kuvuga ngo aba All Stars abakinyi beza bo muhiganwa rya bawugize umwuga yego oya bo muri Limited Women's League. Abeza bo muri Limited Women's League bagiye guhura n'abeza baba professionnel baba kinyi b'abakobwa basanzwe bakina hanze bari mu karuhuko nga. Mwumva yuko match zo bikaze cyane. Iyo match nzo harimo basha Jafari, ndabona Kizigenza ari asha Jafari arimwo, Joela Bukuru arimwo, bitwa Pisorga banera ndababona, ngira na babukuru Rachel bashaka kuba bagarutse bari ngaha, ba Sandrine byumvikana hari emwe Limited umupro w'abahunga hanye ni Rukia hariho Rukia hariho Igirima bosizi ko nikora kiri ngako ashobora yagiye muri Kongo mukura muri vacances. Abakinyi bose bo muri ba Chancerie Prince bose barakomeye ku buryo bakina n'abapro bakabatsinda byoshoboka inyuma yabo ngaha inyuma y'abapro kabisa inyuma yabo ngaha kandi azwa Sandrine ushikira udakomeye mugakubitiga rero ndabashikiye abo ngaha. Urazi ibitsindo Sandrine atsinda hari amweje 60 muri match murashobora kugutsindira ibitsindo 10 wenyene canke nivyo twiteze kubona boni ku munsi hamisi myinshi Namisi myinshi no ku munsi wa Mungu ndabona n'urukino zo barushushe cyane. Turatumira abantu benshi kuza kururaba. Droit d'entrée igihumbi kimwe cya kuri portour ibitanu muri tribune. Urumva amafaranga ni make vraiment ngani yo buza abantu kuza kuraba runo rukino. Munsi wa Mungu isa 9 bazorihisha kuri CTN na hafi uburyo buzoja he uburyo ngira bafise intumbero kuko gutegura nkino mwe nizi bafise beat ngira uburyo bwose ico nzi cyose ubwaso bwa nibuja hari yanye muri oya boni igikorwa je nabaza ko nivyo twashobora kuba tabivuze ngano bwa recepte bete n'ibikorwa kuko abahungu bariko barabikora ngira nabo babiyumviriye bari kukivuga mu ntumbero yo guseruka kuri aba cyangwa gukora iki kuko ni match amicale iyi ni reception ni reception
nkundire kiki duce gatoyi hariya muri mu bawigeze bo mu Kinama barafise urukino ku munsi wa gatandatu saa 5 novuga z'umutaga hariya nyene ku kigo basanze bagira imyimenyerezo ca centrale kiri mu kigo ca paroisse ka Kinama. Ni match rero igiye kubahuza n'abakongomani ubona ko bariko baratugendera cyane gose muri kino gihe. Imigwi y'abavetera muri Kongo iriko iragendera cyane gose novuga imigwi yahi wacu mu Burundi, ariko kandi niwo mugenzo twama twabibonye kenshi na kenshi. Rero ni equipe yitwa FC Umoja Umoja FC, equipe y'abavetera ngaha muri Kongo ahantu bita Baraka, ahantu bita Baraka nibo rero bagiye kuba batana mu mitwe nino equipe y'abawigeze saa 5. Ejo twari kumwe na Elia de Garage kiki yambwiye ati byukuri mwe na Dorcas iyi ni match yo kuza rero gushigikira ni ajyari saa 5 saa. Ari urazi ikintu kimwe uzogira garose ubu sizosura kwemera umuntu arose akanye nzobikora ntarinze kuvyemera. wavuze ni chaque dimanche sangapi? Iyo nizoba saa 5 iyi match samedi apana dimanche samedi saa 5 samedi saa 5 muri ariya mu Kinama nyene kwishuri mu kigo ca paroisse. Ni match rero ubona ko bariko baritegura kabisa, imyimenyerezo irabandanya. Elia yariko agira imyimenyerezo avuga ati byukuri ngomba netwereka abakongomani yuko tugikomeye. Rero murumva neza yuko atahandi ho guteramira ku basanzwe baba mu cyungaro yari anye za Kinama zahe saa 5 samedi hari anye kuri tele ya centrale. nuko reka tugaruka rero tugende ku yandi makuru na cyane cyane hari ku mugabane wa Afrika. Mada itegura ndagutera iteye itiramo cyiza rumuti